saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abahagarariye impunzi z'abarundi muri Zambia baravuga ko batewe impungenge n'umubare ugenda wiyongera w'abarundi bishwa cyane cyane mu murwa mukuru w'icyo gihugu Lusaka. Ikibazo cyatangiye mu mwaka wa 2022 aho abantu bamwe bariho bashika mu masoko aho bakorera abarundi bakabarasira mu masoko yabo byabo. Muri amakuru kandi turabagezaho ko igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 cyagenze hano mu Bwongereza mu mujyi wa Manchester ejo bundi kwa gatandatu. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa mbere itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane. Amakuru yose ku buryo burambiye ni mukanya Florentine Kwizera amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ziyahereye kuyerekeye urasirazuba bwo hagati muhari Hamas ukomeza guhimirizwa kwemera ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zivuga yuko ari nkaho Israel yemeye kubegurira byinshi cyane mu bijanye n'ibiganiro byo guhagarika intambara. Umuhari Hamas biravugwa ko waba bavuze yuko atakibazo kinini ufise kubiri mu nteguro imaze kwemerwa na Israel. Iki kigoranye ku ruhande rumwe nuko Hamas isaba guhagarika intambara burundu nayo Israel gashimangira kuvuga yuko hotangwa agahengwe k'igihe gito muri izo ntambara. Umushikiranganji w'imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Anthony Blinken ahari mu biganiro muri Arabie Saoudite n'abagenzi we bo mu karere yavuze yuko afise icizere yuko umuhari Hamas uzokwemera iyo nteguro igaragaza mu majambo yiwe gutanga batitangiriye itama ku ruhande kwa Israel. Hamas has before a proposal that Hamas yarungikiwe integuro irimo byinshi rwose Israel yabahebeye mu buryo budasanzwe, kandi ubu ikintu cyonyine gisigaye kibujije abantu bo muri Gaza kubona agahengwe ni Hamas. Babwirizwa gufata ingingo kandi mu maguru masha. Rero bariko baravyihweza kandi nizeye ko bazofata ingingo ibereye bigatuma tubona hari gihindutse muri iyi nzira, and we can have a fundamental change in the dynamic. Ntibiramenyekana neza niba abaserukira Hamas nabo bashitse i Cairo gushikiriza aho bahagaze mu biganiro n'abaserukira ibihugu vya Qatar na Misiri. Abategetsi muri Kenya bamenyesha yuko abantu batari munsi ya 45 bapfuye bahitanywe n'urugomero rwa Raye rubomotse kubera imyuzure myinshi. Abanyagihugu bavuga yuko bagerageje n'ubwoba n'akantu gukura abari munsi y'ibishanga n'imyuzure. Ibigwati bibiri byo hafi y'igisagara ca Mai Mahiu muri Rift Valley nivyo byababaye cyane aho amazu yatwaye ibiti navyo bikaranduka. Hakaba hari impungenge yuko hari n'abandi bantu bakiri munsi y'ibihomoka. Abarenga 120 nibo bamaze kumenyekana yuko bapfuye n'abaharugwa mu bihumbi barataye izabo kubera imyuzure imaze muri ico gihugu aho bamwe bacumbikiwe mu mashure. Abaserukira ibihugu n'amareta bahamagarira ibihugu bitunze byo ku isi gushitsa ibyo vyemeye mu gutanga imfashanyo ku bihugu bikiko biratera imbere yo gufasha kugwanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Mu nama yabereye i Nairobi, perezida w'ico gihugu ca Kenya yahamagariye abatanga imfashanyo gushira n'imiburiburi miliyaridi 120 z'amadolari mu kigega cagenewe gutanga ingurane ziciririkiye cibanki y'isi. Avuga yuko imyuzuri yugarije ico gihugu ca Kenya hamwe n'ubutundi turere tugarijwe n'uruzuba mu bihugu byo mu manuko bwa Afrika nyene. Bwana Ruto yavuze yuko byihuta gushira hamwe inguvu mu gikorwa cyo kuramira isi. Imumva ni BBC gahuza miryango. Umushikiranganji wa mbere wa Ecosse akaba n'umukuru w'umugambwe Scottish National Party
Hamza Yusuf yatanze imihoho. Bwana Yusuf akaba yavuze yuko hakwiye kuza uwundi mushasha yosanura imigenderanire n'iyindi migambwe agashiraho leta inyuma y'aho afatiye ingingo yo kuvavanura n'umugambwe wibanda ku guharanira ibidukikije Green Party nawe nyene usanzwe wifuza kwikukira kwa Ekose ikava ku Bwongereza. Inama nshingamateka ya Ekose rero bifise imisi 28 kugira ngo ibe yemeje umushikiranganji wa mbere mushasha. Hamza Yusuf yari yizeye yuko kuvana na Green Party bizomufasha kuboneka nk'ukomeye bigafasha leta yiwe kwitaho ibibazo bindi nk'ivyo ubutunzi kuruta uburinganire hagati y'abagabo n'abagore hamwe n'ivyo gukingira ibidukikije. Ariko aho kumukomeza ingingo yafashe yaje kongereza ikibazo yarasanganywe inyuma yaho abo muri Greens bavugiye yuko batazomushigikira mu matora yo kumukurako icizere niko guca atanga imihoho. Inkuru ya Rob Watson mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Ni ibihe bikomeye muri politiki ya Scotland n'Ubwongereza. Ikibazo gihari ubu kumenya niba kwegura kwa Hamza Yusuf bizahagarika cyangwa ngo byihutishe itegeko riherutse gusohorwa n'ishyaka ry'igihugu rya Ecosse SNP risaba ubwigenge. Hashize imyaka hafi 20 iri shyaka ari ryo ryiganje muri politiki ya Scotland, ariko ikusanya bitekerezo rigaragaza ko rigenda risubira inyuma kubera kwegura kwa Nicola Sturgeon wabanjirije Yusuf nyuma y'iperereza rya polisi bijyanye n'inkomoko y'imari ikoreshwa n'iryo shyaka ndetse n'inyigo yimbitse imiyoborere yaryo. Irindi tegeko rishya iryo ari ryo ryose ku imari ikoreshwa muri politiki y'iryo shyaka rya SNP ishobora kuzatuma amahirwe yo kwigenga agabanuka ndetse bitume no ku rwego rw'igihugu ishyaka bahanganye ry'abakozi ritsinda mu matora rusange y'Ubwongereza mu gihe ryakwigarurira imyanya y'ishyaka SNP rya Scotland. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bihamagarira abategetsi b'imfata kibanza ba Burkina Faso gukora amatohoza yimbitse ku bwicanyi bw'ikivunga buregwa igisirikare. Mu nduheze ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ryatangaje yuko ibigwati bibiri byatewe umukwabu n'igisirikare mu kwezi kwa kabiri nka kimwe mu bikorwa by'igisirikare byo guhiga abo mu migwi yishimikiza idini rya Islam. Abarokotse bavuga yuko abasirikare bagenda ku rugi kurundi bakegeranya abahaba bakabacucagiramwo amasasu. Abategetsi muri iyo leta irongowe n'igisirikare barahakana ibivugwa yuko byoba bifise ishingiro. Ibinyamakuru mpuzamakungu birimo na BBC byarahagaritswe inyuma yo kuvuga amakuru kuri ibyo birego. Hari amakuru avuga yuko muri Togo atari benshi bitabiriye amatora y'abashinga amateka yahiriwe uno munsi. Aya matora akaba akurikiye amahinduka y'ibwirizwa shingiro mu minsi iheze. Abanegura leta bavuze yuko yaragamije gufasha Faure Nyashimbe kuguma ku butegetsi umuryango wiwe umaze ko imyaka 20 warigaruriye. Aya mahinduka yazanye ubutegetsi bushingiye ku nama shinga amateka bwasubiriye ubwari bushingiye ku bubasha bw'umukuru w'igihugu. Ibizotuma Bwana Nyashimbe ashobora kudashigwa ko ibiringo ntarengwa abwirizwa kumara ku butegetsi. Amaze kuri ubwo butegetsi imyaka hafi 20 akaba yasubiriye se Nyashimbe Eyadema nawe yategetse Togo hafi imyaka 40. Jack arakoze Florentine Kwizera. Hano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku yerekeranye n'u Rwanda. Kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 birabandanya hirya no hino ku isi. Hano mu Bwongereza byabereye Salford mu gisagara cya Manchester mu majyaruguru y'Ubwongereza ku wa gatandatu. Urubanza rwitabwe n'abanyarwanda baba muri iki gihugu, inshuti z'u Rwanda, abanyapolitiki n'indongozi zo muri ako karere. Mugenzi wacu ni Nahira Dukunda wariyo yateguriye inkuru ikurikira. Izo ni indirimbo zo kwibuka zasamirana muri icyo kibanza. Imihigo yatanguye mu masaha ya saa sita yatangujwe n'urugendo rw'ikilometero n'inusu mu gacerere kuva ku rusengero rwa katedrale ya Manchester gushika muri park ya St Stephen Gardens. Aho niho hari ibuye ry'icibutso c'abazize jenoside yo mu Rwanda mu 1994.
ku byapa bari bafise byari byanditse mu kinyarwanda no mu congereza hari handitswe ngo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, work to remember the victims of 1994 genocide against the Tutsis in Rwanda na never again. Ijambo ryo kwakira abashitsi, Paul Dennett, umukuru w'igisagara ca Sanford cabereyemo urwo rubanza, yavuze ko ibyabaye mu Rwanda mu 1994 vyobera icigwa abantu bose bo kw'isi. Ku bwanje utangwa n'Imana kandi ubweranda bw'ubuzima ni inshingano za twebwe twese mu bibereye gukorwa no mu gutandukanya ikibi n'iciza. Umukuru w'ishirahamwe rihuza abanyarwanda ba mu Bwongereza NARC, National Association of Rwandan Communities, Bwana Jabo Butera, yavuze ko umugirwa wo kwibuka ari ingirakamaro kubera ubuza abantu kandi ugafasha kwiyubaka no kwigisha abana b'abanyarwanda bavukiye mu mahanga kahise k'igihugu cyabo. Deborah Munganyi Simugomwa numwe mu barokoze jenoside yari ari muri urwo rubanza atanga ubutumwa afise ku bandi barokoze. Aba rero nigibwira abantu bose ntitwiyigishe kubabarira no kubabarirwa kandi tubabarirane kandi twiyubake, yego tujye twibuka ariko tuniyubaka. Userukira u Rwanda mu Bwongereza Ambassador Johnston Businge yashimitse ku ntambwe u Rwanda rugeze ko mu kwiba ikibanza ubwoko mu buzima bw'igihugu. But the last 30 years from 1994 to now are the first straight period. Kuva igihugu cy'u Rwanda kikukira mu 1962 n'ubwa mbere mu myaka 30 iheze abatutsi babayeho badafise ubwoba bwo kwibasirwa, guhagarikwa, gukumirwa cyangwa kwicwa cyangwa kwimwa uburyo bwo gushika kuco bifuza. N'ubwa mbere mu myaka 30 twese abanyarwanda aho tuva hose tutasaba kwitirirwa ubwoko. N'ubwa mbere ubwoko budahawe ikibanza mu bisata bya politike, mu mashure, mu buzi no mu bindi izari zose. Ambasaderi Businge yarashimiye abitavye urwo rubanza avuga ko vyerekana ko gukumira jenoside atari igikorwa c'umuntu umwe ahubwo ari inshingano z'abantu bose. Uretse abanyarwanda baba mu Bwongereza, urubanza rwari rwitabwe n'abaserukira abandi mu mashirahamwe y'abanyamahanga harimwo abava mu karere k'ibiyaga binini, inshuti z'u Rwanda ziva mu mihingo itandukanye y'isi, abategetsi n'abanyapolitiki bo mu karere ka Safford na Ecos n'abaserukira amadini. Harabaye no kwasura umuri rw'umwizero. Nina Iradukunda, BBC Gahuzamiryango, Safford. Dukomereze ku mugabane wa Afrika mu majyepfo y'uwo mugabane, abahagarariye impunzi z'abarundi muri Zambia turavuga ko batewe impungenge n'umubare ugenda wiyongera w'abarundi biganjemo abafite ibikorwa by'ubucuruzi bicwa cyane cyane mu murwa mukuru w'icyo gihugu Lusaka. Umukuru w'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi ziri muri Zambia, Donatien Sananikiye, avuga ko kugeza ubu batari bamenya ababikora n'impamvu zibatera. Navuganye nawe mu kanya kashize maze ntangira mubaza abarundi bamaze kwibasirwa uko bangana. Ikibazo cyatangiye mu mwaka wa 2022 aho abantu tutamenya baribo bashika mu mashoti y'abantu bakorera abarundi bakararasira mu mashoti yabo yabo urushopo n'amaduka amaduka mwaka wa 2022 abafite mushoti muduka ariko yapfuye baza kwa muganga ubu abonitende hanyuma n'abatatu naho yongera yarapfuye mu ariko nawe yapfuye yarakiwe bakora mujyana kwa muganga ubitende hanyuma n'ubwo na kabiri na gatatu biraza hari gucika nawe ndoni barashundi yaravuka kugorora amafaranga y'umupango biye atashe yari kadimana hanyuma irabangenge rero n'ubu nakane aho abantu babiri barayemejwe vuba ko batanze amasoko barashoboye ariko barashikana gushikana ikazimana numvise neza n'ubwicanyi bwibasira abarundi bafite amaduka ngo muri Zambia. Afite amaduka pawe hano kuko n'abantu biciye ku muryango yaravuye kuko amaduka yarashaka yakora komesa ubwo bazotwara ariko bariko bafite amaduka. Ni impunzi z'abarundi cyangwa n'abarundi basanzwe baba aho muri Zambia?
bacanze abo abarundi basanzwe hamwe n'impunzi bose bari mu bibazo bimwe. polisi hari amaperereza yari yakora hari icyo yari yatangaza. Polisi twashikije ibibazo harimo bariyomwa wagira akazi kagira amatohoza ariko dushika ubu nta nkuru y'ukuri baratubwira kiretse abo babiri n'indogo zose nibo uko hari abafashwe bakaba ari polisi gushika ubu bagomba ko badoderekasiyo byari icyo bazotubwira kiba cyavuyemo. ubwo muri rusange abamaze kwicwa ni bangahe? reka tuvuge ko abishwe bwaherezwa muri 2023 bamaze kubaza gushika bashika 5 abandi bari bakomeretse barashwe babiri ari umwe y'Imandwa nawe ari mu bishwe batanu. mwebwe hari icyo mwaba mukeka cyangwa se n'ubugizi bwa nabi busanzwe bushobora no kwibasira abanyazambiya? kuri ntawe bimenye neza kuko kuri perezida ntakiratubwira ariko batabenshi ntabajyangiya n'abarundi n'abatari impunzi. rero tuvuze ngo baba basiye basanzwe baba bagizene abana cyangwa ngo baraje ahandi icyo ntabwo tubamenye nicyo gituma twabizi nabo ko ibitunganye kugira ngo agire iperereza atubwire ibiba byavuyemo. hagati aho amaperereza atari yarangira hari ingamba zafashwe n'umutekano kugira ngo hatagira abakomeza kwicwa. abakozi b'ubutegetsi nta ngamba zirakorwa nta byo tugomba twatangira raporo twarindiye gusa hano ku ruhande rwacu niyo nyine abarundi bategeza kwirinda bakamumara ibifata ariko gusa nuko dufite porogaramu yo kwandikira ibiti ba interiyeri aho amaso yayo ndetse n'ejo batakiri gahunda yo kwandikira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano. yego kugira ngo atubwire aho bikora mu kigo ko gushyira n'ibyo. Donatien Sananiki uhagarariye impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Zambia. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha ya 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Dukomereze mu Burundi muri iyi ndwi dutanguye niho bitegekanijwe ko abanyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baba mu burere bubangamiwe cyane n'imyuzure y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi bazotangura kwimurwa kuva mu mpera z'indwi iheze. inzego z'igihugu zaratanguye ibikorwa byo kumenyesha abanyagihugu ingingo yafashwe n'inama nshikiranganji zongera zitunganya n'intonde z'abategerezwa kwimurwa. nyamara abanyagatumba bo ntibashaka no kumva ubabwira ibyo kwimuka. ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko n'ibyo ngombwa buzokoresha ingufu. ni inkuru ya Judas Hundimpundu yakurikiranye zimwe mu nama zatunganijwe. wowe ubona kuri mu mazi ubona neza ko ufite inzu yawe kandi bigoye kuza gupanga ahandi nishyire ku rutonde tubaronde ahandi muzoza akaba ahabura amatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva ari kumwe n'intumwa z'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano ariko atanga intumbero ya nyuma ku banyagatumba bagiye kwimurwa. birumvikana ko ibintu bikomeye. umuntu aja kwihenda akandika umuntu atarafise inzu ngaha mu Gatumba mukuru w'umutumba bagasigiwe baja wewe ntuzosubizopanga kandi turuhana ukabijamo urudandazwa yewe co ntuzumbaza. iyi nama iriko ibera ku kibuga kiri ku cicaro ca zone Gatumba. hari isinzi ry'abanyagihugu bose abato n'abakuze barijiriwe. mbere haragira n'igihe buramatari avuze ivyo badashaka bakamuzomera. hanyuma rero icyo gikorwa mugikore munezerewe wezere kwiyandikisha azataha ira umutekano korane none. hambavu yaho ariko habereye inama hari amahema manini agera kuri 6. yose afise ibara ryera akaba yanditseko UNICEF. abanyeshuri bose amashuri yabo yatewe n'imyuzure niho basigaye bigira. muri Gatumba imiryango irenga hagati y'igihumbi yoba yarisabiye guhungisha nk'uko bimenyeshwa n'inzego z'igihugu, ariko hari iyindi idashaka kumva ibyo kwimurwa. ingingo ntituyakira neza kugenda tutagishijwe inama, kuko bigomba kwimura abantu bajana ahandi kumanza kubagisha inama bakabyiyumvamwo, kuko rwizwa shingiro riravuga ati
umuntu wese aba ahashatse. Dufise abana biga, dufise iki ibintu byinshi hajya mu gisagara kubera tubitaye nta handi tuzosubira kubironkera. Imbere yo kwimura umwene gihugu aho mujanye Yesu azoronderera hehe, aho yarahafitiye indimiro ubwororero ushobora kumuhaye ahagiye kuba y'icumba kimwe na saro, mbega azohororera, mbega ibiharagazo birima hehe? Hariho n'abafise ibito 10, ibito 5, ibito 2, mbega n'ivyo bito biriho bizosubirira ibyo umuntu azoba asize ahavuye. Bamwe muri abanyagihugu bafise amakenga ko umugambi wo kubimura irwoba ruruye rwo kubanyaga amatongo. Batabaza umukuru w'igihugu. Gatumba niyo yatwawe yonyene, ko Gatumba yama mwinduro tuzobimura. Mugabo tukabona bakuru baguma baza kugura amaparasera, bubaka ama etage, bubaka ama station. Ivyo bintu byaturenze. Rego ukunda umwana wawe cyane abashaka kukumunyaga. Twebwe ajyamazi turambara amabosi, hanyuma y'imyanda yose ikarenga ikagenda mu rusizi. Abandi nabo bikoreye buriri bw'impamvu bibera hejuru. Urukundo bari kuduha ni rwa rugo kutwomo, udushikire kwa nyakuba umuvyeyi wa twese atugirira ikigongo. Naho biruko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu n'umutekano Martin Iteretse amenyesha ko umugambi udasubira inyuma. Twifuje rero ko dushikiriza ko ibisata byose by'igihugu bijejwe ivy'inyubako bigenda kuraba ibibanza twamaze kubona ko twobimuriramwo. Hariho ikibanza ca Mubimbi turaye ko gishoboka, ikibanza co mu Kabezi, hano mu zindi ntara turiko turaraba ko byokunda harimo Mwaro n'ahandi hose, kugira tubereke ahantu baja kuba babeho bari bafise umutima mwiza, bataguma basinga umutima ko amazi abatwaye, ingona zibarya, imvubu zibarya. Ikije na Gatumba nyene nuko abantu twavuze yuko bitegura mu mitima ko hajya ahantu bahava ku gushaka kwabo, ubwo atahavuye ku gushaka kwabo nka leta ishobora kwemera ko abantu bayo baza kwishwa n'amazi, tuzahakurayo ku ngufu. Kuva mu mpera z'umwaka uheze Gatumba ni kamwe mu burere bugeramiwe cyane n'iduga ry'amazi ya Tanganyika n'ay'uruzi Rusizi. Igice kitari gito c'iyo zone kiri mu mazi, henshi n'imisarani yarazimanganye, ibituma abahinga bibaza ko bashobora kwaduka ingwara zitandukanye. Amafaranga akenewe kugira leta ishobore kwimura imiryango yose igeramiwe n'iduga rya Tanganyika na Rusizi arenga hagati miliyoni 71 y'amadolari. Kiridas Yundi Mpundu i Bujumbura. Ikiganiro nana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Honore agaseri kamwe shaka kuri iyo mineke nzanye menara mashira abandi bana basangire wiki nara akira shaka shira Kingston naje musangire. Nakoze ko nta mineke dushaka nanjye ndore ahubwo muramuke ndagiye nibwo kuratambona hano kandi musize inyuma gato ngo uretse kugenda nara uvuze ngo iki 12:45 kuri BBC. Unoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Abashuje mwese abateze amatwi BBC ay'imikino nyahere muri Afrika. Amakipe ya Esperance de Tunis yo muri Tunisia na National Al Ahly yo mu Misiri niyo azakina umukino wa nyuma w'igikombe cyayabaye ya mbere iwayo CAF Champions League. Kuwa gatanu nibwo habaye imikino ya kimwe cya kabiri yo kwishyura muri Afrika y'Epfo. Esperance yahasanze Mamelodi Sundowns yitsinda igitego kimwe ku busa, gisanga ikindi kimwe ku busa yari yayitsinze mu mukino ubanza. National Al Ahly yo mu Misiri yo yasezereye TP Mazembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihondaguye ibitego 3 ku busa. Umukino wo kwishyura wabereye i Cairo mu Misiri. Mu mukino ubanza wabereye i Lubumbashi amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Mu gikombe cya Confederation ikipe ya USM Alger muri Algeria yongeye guterwa mpaga n'ikipe ya Berkane yo mu gihugu cya Maroc, yahise igera ku mukino wa nyuma ikazahura na Zamalek yo mu Misiri yo yasezereye ikipe ya Dreams Football Club yo mu gihugu cya Ghana yitsinze ibitego 3 ku busa. CAF yatangaje ko izafatira ibihano birenze ikipe ya USM Alger yanze gukina imikino yombi, nyamara amakipe yari yageze ku kibuga. Kwanga gukina kwa USM Alger biraterwa n'impamvu za politiki hagati y'ibihugu byombi. Berkane ikina yambaye
imyenda iriho ikarita ya Maroc igaragaraho intara ya Sahara y'uburengerazuba Maroc ifata nk'intara yayo, mu gihe Algeria ibyo itabikozwa igashaka ko iyo ntara igomba kwigenga. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ruracyageretse ku gikombe cya shampiyona hagati ya Arsenal na Manchester City, mu gihe Liverpool yo yamaze kumanika amaboko. Wa gatandatu Liverpool yanganyije na West Ham ibitego 2-2. Ejo ku cyumweru Arsenal yatsinze Tottenham mukeba wayo wo mu majyaruguru ya London ibitego 3-2. Nyuma y'uwo mukino Manchester City yari ku kibuga cya Nottingham Forest yatsindira ibitego 2-0. Arsenal iyoboye urutonde n'amanota 80 kuri 79 ya City. Arsenal ishigaje imikino 3, Manchester City isigaje imikino 4, muri yo harimo umukino w'ikirarane izakina na Tottenham. Hagati aho rutahizamu w'Ubwongereza Harry Kane ku wa gatandatu yinjije ibitego 2 ubwo Bayern Munich yatsindaga Frankfurt ibitego 2-1, ashyiramo agahigo gashya ko gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona. Uyu mukinnyi w'imyaka 30 yatsinze ibitego 42 mu marushanwa yose mu mikino ye ya mbere yakiniye Bayern Munich, ahita aca ku bitego 41 yatsinze mu mwaka wa 2017 2018. Ibyo bitego 2 bivuze ko Harry Kane amaze gutsinda ibitego 400 mu makipe ndetse n'ikipe y'igihugu. Muri tennis Rafael Nadal yatangiye neza irushanwa rya Madrid Open iri gukinwa kuva ku wa gatandatu. Nadal yavuze ko azakina irushanwa rya French Open rizatangira mu kwezi gutaha mu gihe yazumva ashoboye guhangana bihagije. Avuga ko uburyo azitwara muri iri rushanwa rya Madrid Open ari byo bizamuha kwizera ko azashobora no gukina French Open izwi nka Roland Garros. Nadal afite ibikombe 22 by'amarushanwa akomeye cyane muri tennis. Yagarutse yakize imvune yari maze amezi 3 yose agaruka mu irushanwa rya Barcelona Open. Ngarutse mu mupira w'amaguru, ikipe ya Paris Saint-Germain yaraye yegukanye igikombe cya gatatu cya Champions League yikurikiranyije nyuma y'uko Monaco inaniriwe kwa Lyon itsindwa ibitego 3-2. Monaco niyo yari ya kabiri kuri Paris Saint-Germain, bivuze ko Paris Saint-Germain irusha amanota 12. Ubwo rero bikavuga ko Monaco idashobora kuyifata kuko hasigaye gusa imikino 3. Ibi biraha umwanya Paris Saint-Germain kwitegura neza imikino yayo kimwe cya kabiri cya Champions League, aho ku wa gatatu izahura na Borussia Dortmund. Ni mu gihe ejo ku wa kabiri mu wundi mukino wa Champions League Real Madrid izakina na Bayern Munich. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize ijambo Florentine Kwizera tugezeho hamwe mu makuru avugwa mu kano kanya muri BBC. no kwibutsa abatwumva yuko umuhari Hamas uri kurahimirizwa kwemera integuro yamaze kwemerwa na Israel kubijanye no guhagarika intambara muri Gaza. Naho muri Kenya abantu baharurwa mu mirongo barishwe n'urugomero rwabomotse kubera imvura nyinshi imaze iminsi muri ico gihugu. Muri Scotland umushikiranganje wa mbere yatanze imihoho inyuma y'amezi 13 ari ku ntebe y'umushikiranganje wa mbere hano mu Bwongereza, kandi imigwi yo mu ciciro ca Premier League yumvikanye mu buryo bw'agateganyo igitigiri c'amafaranga itazorenza mu gukoresha. Shaka nabwira ko abahagarariye impunzi z'abarundi muri Zambia bavuga ko batewe impungenge n'umubare ugenda wiyongera w'abarundi bicwa cyane cyane mu mugwa mukuru w'icyo gihugu Lusaka. Naho dusojeje amakuru yacu yo kuri wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa kane. N'amakuru yarahagariwe na Nina Iradukunda, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek Clark. Mwakoze kwita mu BBC.